Black G cyo yaravumye babiri muri tuzenga twaragiye kumusanga hariya dusanga ari kumwe n'inkumi mu buyenzi iyo nkumi barahebana acara kwiga burya nuzenya Black G ari bastari bafise abana benshi rero ico gihe naciye fata umujama yitwa The Hot bunga nyene ariko we yari Saudia rero wari bamaze kugaruka rero ari nkiri mu Tanzania tandero umujama yitwa The Hot we yari Arabi Saudi n'umwe The Hot turavugana n'umugenzi nyene turavugana ndamubwira ivyo byitangazamakuru ambwira ati "Yo Isaac kumbura bizi nanje ndashobora kubishobora." Okay turafatana hari undi mukobwa yitwa Amisa uyu mudadaba mu Kanyosha we yari Burundi umva jera ari Tanzania Amisa ari Burundi cyo turashiraho ikintu cyitwa Jicho Kali Jicho Kali urumva twari gwari slogan twari dufise abantu bazi historique bashobora kuba babizi twari dufise ikinembo ijisho twafashe ijisho turi designinga neza ijisho ry'umukobwa turi designinga neza niyo yari logo yacu iryo jisho rero twarondera isaku twarabanya rusaku by the way ariko bigiswahili twakora nka Shilawadu ya Tanzania iyo musi mvuye mu Burundi mvuye Tanzania cyashikira Burundi nari mfise aka registraire aka recorder udu twa maradi aka recorder nakuye muri Tanzania aka recorder niko kamfasha niyo twarafata amajwi tukirikodinga nkagenda nkazimonta rote bien naranize kumonta amajwi neza kuri RFM niyo navyigiye ngafata rero tujya tujya nkatumonta nkajafata kaja ka audio kikiganiro nkajya partage mu ma group ya WhatsApp kaga circular do group to cyo gihe na manuze yarahari nta bya YouTube byari ni bari banabizi nta urumva ntibari bazi ko urumva rero dushingira radio yitwa Classic FM uyo musi narababaye sha aradusakambira dusaba bati sake ne mudusarishirize yo yavuga sha niyo musi nakene oya ralijo ndakubwira akantu kari kawa oya reka namwe ngo ntazo bivuga vraiment ni nkuru nubu ndayivutse ralijo hariyo cyajugomye uko yari nkuru kandi yariyo nenda ifite ivyemezo byose turavuga ati basi umva ralijo yari kijya gihe ralijo na Bface bari muri rya lebo ya Tribeca baba mu nzu imwe rero muri iyo nzu harabera amarorego sha Bface azarankunda turiko turumviye bijana ni bon Bface vraiment Bface niyo bankunda na ralijo arabastari maje bankunda kubera naba bikema baga menshi vraiment kandi ni vyiza rimwe na rimwe kuba kabati uvuze ati uvuge byose wobamara wamara abastari nibo bantu bambira afite unyanga twinshi ariko vraiment rimwe na rimwe urabatahura ukavuga ati no ibi kamemereka kadabyika wowe nk'umwana w'umuntu nawe reka dabikira ariko barazi yuko je nshatse kuba pasagura no bamara Kazwa TV. Yes, reka tubahe ikaze kuri Kazwa TV tubashimiye cyane mwebwe mwese mudasiba kudukurikirana aho mutwereka ko mudukunda cyane maze kumenyera maze kubona abadukunda maze kubona abadukosora maze kubona n'abandi rero ibitusi gusa ariko mwese muri rusangi tubaha agaciro kandi turabubaha rero kuri micro nkuko mubimenyereye mwamaze kubimenyera muri kumwe na Mignonne iyo ndi ngaha simba DJ nyene ariko imbere ko ntangura ikiganiro nshaka kubwira ngo gire subscribe utaragira subscribe partage ibiganiro byacu dutezanye imbere ubundi muri bwa bumwe wakunze ikiganiro gisharing kugira ngo n'abandi banshi bakirabe bose unagikunde hama Siriens ne va pas aussi ubishira muri commentaire uvuga ati ahanye ifo corriger kuko nta bantu bama bagenda ibintu byose ari okay. Yes, yendi gahara imbere ya kamera simba DJ nyene. Mbandi kumwe no mutumire una musire mu matumire umutumire nashimye kubazanira yitwa Isaac Classic. Niyo mazina Jewens. Ariko nibaza ko hariho nayandi aza kutwidondora. Anyway, reka tumuna. Amazina yo sarazo. Mani kurakura. Haro n'umuvyari wakuvyara umwana yise mani kurakura. Nigeze kwakira umuntu mu kiganiro yitwa ngo magara n'amazi. Hasari. Hewe. Urumva rero ahanye kuko igeze ati abantu benshi bari barize. Nico gituma mbanza kuvuga umushitsi wacu ndamuha ikaze d'abord. Merci beaucoup. Mignonne kwanza ariko nk'ubwira abantu bagire subscribe batanakubona.
Oh my god. batanakuzi Umuntu ashaka kumbona azoca vyandika muri commentaire. Bahora bambona sometimes. Ok, merci bien, urakoze cyane ko mikaze muri Kazoir TV, télévision ya bien, FC content ya bien, FC image ya bien, FC méchant macro va bien, FC boss va bien. Like Merci. aba journaliste va bien. Journaliste va bien, no cameraman va bien. Ah mon cameraman mu hensa. Iyo uvuze aba journaliste ushatse kuvuga nkande. Aba youtubers n'aba youtubere nta ba Oya nka journaliste Kazoir ifise hari ubona bwati ego. Oya mignonne, vraiment mignon. Nako nyene nashaka sa. Urakunda. Ni tapi. Okay. Mu kiganiro twakoze na Alvin Smith la fois passée. Navuze ngo nitwa mignonne. Mvuga ngo mfise amazina atatu. Cyangwa ngo abavyeyi banje barize. Hewe je numva umuntu yanyatatse ngo bihuriye no kwiga. None wumva heje bitwayira? Ntacyo bitwayira. Tubandanye rero. Karibu. Merci beaucoup, merci bien. Urakoze cyane kwicara imbere ya kamera zanyu niteka mu ntege. Je mperuka gukora igishwi biganiro kerawe. Abantu bazatsi ngo dukore emission. Kera vraiment. Kandi navyo nemera kubera urumva nyine nabandi busy nabandi mu bintu byinshi. Rora nawe nyene ko tubikoze mu ijoro. Je utamfashe mu ijoro ntibikunda. Vya vrai. Ku mutaga wose. Je nkora mu ijoro nkaryama ku mutaga. Urumva na ma inverse. Arabacha bibaza gukora ibiki rero mu ijoro ijoro ukora ibiki oya mba ndiko ndakora nyene akazi ku mashini cyangwa usanga ari hamantuze yaza ama ide kandi urumva mu ijoro burya abantu bose bateye imbere benshi bakora night so kuko night niwo mwanya abantu usanga bari abantu bose basinziriye ariko uri kura focusinga ibintu bizima mba nandika utuntu twishiye nkandika utuntu twishiye nkavuga ati ibi ni sawa ibi no ibi oya ibi night ariko umutaga ari umwanya wo kwiruka umpape pipi ujye gacha wicara ariko arati mbige ivyo nari napanze gukora no musi byose nabikoze basi wone Isaac yo ni je vraiment je ngyama ku mutaga nkakora mwijoro kira manje byaramuyobeye abati ahubwo wewe ni hatari ndakumva nta bantu bagukeneye sasa ntibigera baza nkene ku mutaga ntundo ku mutaga ngo tubonane habaye bazakuramutsa muhira oya je nta muntu agendera muhira kiraze jera bashitse mira ushaka kutwankira donga jera umva gutera inkuru jera muhira muhira nta muntu agendera kweri ku mutaga oya night sava mwijoro abagenzi baraza tugacilinga tukatera inkuru ariko ku mutaga babazi bose yuko ni indisponible uburi si charge mba ndyamye kabisa kuko mba shaka kuruhuka kandi je tiro iwanje ni deni je naho no mara 30 minutes nararyama neza kuyiriye Jaba rero yongera ntangura ikiganiro arakantu nibagiye kuvuga no munsi navuga ngo don't give up mu bintu byose uri kurakora wewe nta kintu bo mbere kwanza bazira ni Isaac classic mani kurakure narivuze wewe mani kurakure Isaac kizina ryavuye papa wanje yitwa ikurakure mukuru wanje yitwa ikurakure nanje nitwa ikurakure geze muri 6e hari avuga ati murabe neza amazina yanyu ko ariyo kunuko mikoso yo kubigira bije muri dossier ati wapi kabisa cyese nitwa ikurakure jomba mani ndakishirirako kandi mama yaragakunze ku mama ni hamayindi avuga ati wow waramugarari ije Isaac none wari wumva bitagira sense kurakure umva ari giki ikurakure yakwi imana okay nashaze rero abarundi bumve neza mana imana ikurakure donc imana ikurakure kandi jewe rero wenda guterego ugenzina n'iryo muntu ibintu byanje byose biza biva kure katota kubishikira sijari don't give up jemba don't give up urimwo okay rero niko ndavuga ati iyo ntango iganiro je commence bon na encourage abantu kuko jemba shaka ko ikiganiro kigira impact ku muntu abari karakora ku muntu abari karakora hari abantu usanga babona Isaac unamusituze Isaac classic PJ classic nk'ibyo umubosi tuzinanye mugakaca muraba akavuga ati mbe basha Isaac kujye nyine wari kuravuga ati ibintu byanje byaje biva kure ugasanga rero nk'umuntu agoma avuga yidoga ibintu byanje ntibizotera imbere gute cyangwa ugasanga ashaka gutera imbere n'ingogara urabibona mugabo tuba dushaka kumenya ubuzima bw'uwo muntu pa mu majambo menshi oya mu majambo magufi mu majambo magufi kiye Isaac classic turaje gushika na PJ classic ngira mugabo Isaac classic wo tuzika nka
wao ndi bahora babona kuri YouTube bahora babona kandi rero Isaac kuri YouTube na Isaac ubuzima busanzwe ntibasa vya vrai burya je ndimo ba Isaac babiri en fait mashaka iryo tandukanye hari Isaac kuri YouTube hakaba hari na Isaac wo mu buzima busanzwe Isaac kuri YouTube ntaryo umunwa aravuga ibintu byose ko bibona aravuga ingena vyumva aravuga ingena bibona mva arakora ivyo ashaka analize abayakurembeza aralize ndazikora uko ndazumva kandi nta numwe mbaza nta numwe mpanuza mvuga ibinjemwo kandi analize zanje vraiment canke sibiganiro nkora rimwe rimwe ndagerageza nkabishiramwo logique ku buryo uvuga ati okay ndiko nkurikirana n'abantu bakuze fata ko mukuru ariko arabakira iganira eske ngiki ariko enjoying ariko araryoherwa urumva ariko Isaac buzima busanzwe mumesha Isaac buzima busanzwe mumesha sana bon mumesha muri umucokoje n'umuntu like ari humble je ndi humble vraiment nta bintu ngo by'ububosi ngo by'ibidiri ndi humble ku bantu bose ariko ahantu mbere mumesha ni mu gihe uje kucokora ivy'iwanje like uje gushaka gufata nabi akazi nkora gufata nabi ivyo nkora gufata kuvuga nabi ivyo ngira ari gusanga hari umunsi nigeze guhura n'umuntu muri ville cyane barambye Isaac nkabijya birofu baza kuri YouTube what ibirofa tamuraba tiyawaruzi cyane ngira sinamwishyura rero je abantu bariko baravuga ibintu byo bariko barinjira muri bariko baravuga n'abakazi kanje ndakomereka naho nabimenyere kurumva bose nibabivuga neza ariko uko mbekimbe Isaac TV charge gute je namaze kubivusigura kenshi je ndashaka kubitubwira twebwe erega abakozi bakazaho TV ndabaze kubivuga kwa Ozi ndabaze kubivuga ku mateleviziyo menshi ariko no kuri kwa Zora no bicishaho gato Isaac TV ntiyaje automatiquement uko ni TV yaje mu gutomboza afata Isaac TV irivuke nabikoze nko gutanta chance sinabikoze ngo ndabigiyemwo sérieusement like Isaac like shaka kuzokora kwa sinzi ko bizoshikana habigeze ariko nabikoze mu gutanta ariko kubera yuko yari impano yanje cyarakunze je nahere radio niyo mavubona jewe no gushingira radio no kuyimanaginga no kugira iki bitangora kuko radio ndayize nahere natagiye gukora mu radio radio culture nakora ama stage yo nahereye ariko iki naragenda kuri radio kitsinga umujimesha makuru twa Medu Hassan muri Swahili ni umuntu wa mbere yanyicaritse kuri micro ambya ati petit kwa natala uzoshika kure basi nava school nkaza muri azatsikira amaguru mvuye mu kinama basi mva muri radio culture nahamaze nk'amezi 6 ariko nagiye kuri micro rimwe donc muri emission urugenda utaha ugenda utaha kuri micro oya bidakunda ugashika hagiye bakubwira ati rindira kwanza twacabira canke tuza guha iminota 3 ya nyuma udusezera abantu kwako cyangwa tugira icyo babwiye abantu bas nivyo biri mu vyatumye je nja mu kuririmba gaje ndumuririmvye ntavyo bazi uririmba ngo Isaac ndumuririmvye oya akanya ka Isaac TV sije nakakoze womengo ni wewe ariko womenga ni je ariko sije nakakoze kajya natanga nijo cyatumye ninjira mu byo kuririmba cyo kuririmba rero navyinjiyemo kugira abame basi bame airtime ku radio like basi bazora mu mwanya abantu mirase nk'umuririmbyi ndakubita karirimbo kambere ndi kuco gihe narimbo turirimbo turaho kandi kuririmba rero iyo ari kubibandanya je ari gukubita amafaranga menshi cyarageze kuronka ikiraka cyo kuririmba album ku radio iraho yitwa Radio Bena abantu bakigana baba mu Rutana muri za Radio Bena FM bashobora kuba bumviriza turirimbo tuvuga mu gatondo mwiriwe amahoro nshuti bagenzi n'uturimbo tukuvyura abantu kubiriza nigera turirimbye asha nari note vraiment kandi mani bahizagire cyane abantu muri mu Rutana basi urumva uko cyamva umunsi umwe rero ari umukobwa yitwaza Zabibu Hamisi uyu mukobwa yariko yakora kuri Radio Salama aranyivuriza umunsi umwe ku radio umuntu akora avuga uko ninde like ndumutumire ariko arumva ton ngiye mvuga ku radio katonje ati Isaac rena musi nta kuntu basoza uraza kumfasha ku Radio Salama kuno ku biganiro n'ibiganiro ari ikiganiro cyitwa Chemsha Bongo byo gukaburira ubwenge abantu nka reflex y'ukuntu ba cyantangura urangire navuye muri Radio Kiti pap cyangwa bita muri Radio Salama
Radio Salama cyamba nk'umutumire ujya mudada acarongogwa muri South Africa abaragiye ikiganiro gipfe nibishoboka izakara kimenyere gumaho cyangwa umaho kandi for free ndabikora hafi amezi 6 free cyengene nimenya gutaha kuza mu kinama buyenzi kinama Radio Salama ari mu buyenzi kinama buyenzi tous les jours lundi à vendredi ariko buke petit à petit ndavyibuka nshitse kuri Radio Salama ico gihe ndibuka muri 6 mois ndiko ndakora Rukara umuhisi Serita Rukara yarakiri mu ombudsman musi baranyumviriza ku radio what abati uyo petit nani itwa Isaac uviriza abazi kibazo iki ku radio hama tumva ice abantu babivuga ndibuka ico gihe nabazi ibibazo bibiri kibazo cya mbere ombudsman yabaye yimitswe ryari cya kabiri vuga amazina yose ya ombudsman yabara cyo tuguha kado ico gihe vraiment niho je natangiye kuronka amafaranga ari ku radio bampimba 50,000 y'amarundi 50 abana ndaryohe kwa bahera yarandyohera apana kawaida basi narabangaho ndakora ndararyohewe ndiko ico gihe Rukara rankunda mani mwakire mugambi bwa ujya mugabo man sha cyari umuvyeyi yareze benshi ukiye Rukara turakora hafi 2 ans hafi imyaka 2 basi cyamba muri Radio Salama ico gihe ishure ryari nagira mpeze amashure mpejeje canja ndabanjaniza rero kuri radio RFM Radio Fréquence Menya 88.9 cyandagina kuri RFM ndahaca ndibuka bakivodo niho bari bagikora bayan Santana bande basi ndakora nabo bari niho namenye no kuri Adobe amajwi kuko ntibacisha ibiganiro direct barafata ugafata amajwi hamukazo kaje radio ico gihe radio RFM yatwagwa n'umuntu yitwa Christian excellent ni mubona niwe yampaye airtime nawe nyine mani muhezagire ari mu babavyeyi bandeze cyane baguma banyankoraje sana bas RFM nawe nyine hamaze amezi 6 umengo ariko muri RFM sinahatevye cyane kubera nta byinshi nakoze uko naraguma monta gusamajwi narasiguye amahaso naciye muri RFM nawe nyine nuko nyine naragenda nkabashira ibiganiro nanigeze no kumukoresha ibiganiro Fizo Big Fizo ndamuri codinze uko amajwi burya jere karaktere nkuru donc muri codinze atabizi ko ariko arakora ikiganiro muri code nange ndamusaba ikiganiro kuri Bantu Boy musaba ikiganiro arambaza ati ni radio nambwira ati ni RFM okay sauzi igerageza pasa gyari nkamubwira umunsi ni gipasi umuza cyaratanga ngo bapitse ko farsere yazi ko mubese ko farsere sana abastare benshi nagenda bakoresha ariko ikiganiro ntivyapasa kubera yuko urumva radio ya FM yari radio professionnel cyane yari radio muzungu yitwa ni radio muzungu ya FM mbega niki hari iriho ni numuzungu yitwa Jean-Luc ariko harimo nabandi benshi bari bayisangi ariko Jean-Luc rero ujya muzungu niwe yarayihagarariye sana yari very very professional ku bintu by'amajwi barozanye ikiganiro kitari traité neza ntibagicisha basi nyuma yaho mbo ndaparera muri Radio Salama ndibuka umuntu yambonye acha umuntu wumvise talent bon mva muri radio RFM naciye voyage canja muri Kenya RFM ni gikiri muri Asiatique igiri hariya ko bahozi bakorera wala cangenda muri Kenya giye muri Kenya kandi natangiye kuja mu Rwanda ndagaruka canja muri Kenya ndahamarayo hafi indwi zibiri nibatari 3 ndaje Buganda ndahamara indwi 3 ati rero nako ndondera yiki narigiye kuraba ingene abandi urundi gwaruka rukora like nigiki mu Burundi kumenga tuguma twidoga ngo hari kwize hari tuguma turondera akazi ko jera naguma nyene cyane nagiye gatukanje gusa hariho nabandi baje amatware kumwe bazi nyene systeme kurondera ubuzima ni ndende twagiye turi abantu bashaka kuri bane turagenda muri Kenya ndahicara ndabona ngo ubuzima bwabo buragoye cyane kandi ntakazi bari dufise cyava muri Kenya cyasimbira Uganda naho nyine ndabona Kampala très compliqué biye bigo biri très compliqué nimbari kuri bigo by'abongereza sinzi bica birancanga avuga ati oya narifise umutama wanje yitwa Mzenu
yaba muri Arusha Tanzania ambwiye ati Isaac cyo Arusha ngo yarusha kwa cyangwa hariya cyansimbira ya Arusha kugira ubandanya akazi canke iyo voyage ya izo voyage reka gutera inkuru sinzi nicyo nari ndimwe like zari voyage zo gutembera gusa yari ama voyage like kugira ngo nuvuga ati reka nze gucilinga mu Rwanda voilà yari ama voyage yo gutembera kugira kwazo refresh umutwe kuna narusha like nari maze kuba desi umenga impano yanjye rero ko barayibona umengo nta muntu numwe byabindi bavuga ati never give up ukamenga nta muntu numwe abona tala yawe banga bamenye ari umuntu ashobora kurabuka ntabone icurimo ariko kavuga ati none nigida bikora nabi nibikunzwe niki fisi imikoshi ndaza ramano turaba no mwaba kino gigano bimaze kubabako none tse kunugurira ibintu bibe nibibandanye ni jewe demera cyane logique ivuga uko aro igitabo nigeze gusoma bavuga bati ushaka kutera imbere mu buzima bwawe ushaka ko like ibintu cyose urakora kugira gitera imbere ilifo uje kwikarishiriza ubwenge gukarisha ubwenge rero singo ni byiza ko kukarisha ubwenge aho uri muri ico gihugu urimo birakunda ariko usohotse birashobora kuryoha cyane kuruta warugeze ku muntu ngiye Tanzania rero Arusha bigeze kwa mzee ndibuka mutama nahabaye ukwezi kose Tanzania rero narinde mu biki ujya mutama yambwiye ati Isaac una kipaji sana cha utangazaji like urafise talent ikomeye mu gitangaza makuru urakingira nkore yanguriye telefone acarashiramo n'amamega mva hari boutique pembeni ambwiye ati day by day kumunsi wendo nwe bando pale cyezo zira ku kwezi nakaze na Memphis nirigwa mu nzu ico kizu cyarigize kinini nkiki nari je n'umukozi gusa umukozi w'umuhungu ara yo yarateka je nkaryama mbana nikwara kuryama gusenga no gufungura nikugaze na Memphis acambwira ati we guma gusukurikirana rezo sociaux urabingene social media zitunze abana benshi Tanzania sawa ico gusa cyangwa kuri YouTube ni hano nataka kubona ico gihe ba Sudi Brown bo bari bahitinze sana ba Shilawadu ico gihe ndibuka ba Bongo Star Search zari zivumye sana Tanzania yari hitinze like kubyo nabona umuntu wese aje muri Tanzania yazana TV online burya abantu navyo bazi burya inyuma ya Akezanet uri inyuma ya Akezanet inyuma ya ikirezi.com hari ikinyamakuru cyitwa Ikirezi burya umundi muntu yazanye TV online yari je mu Burundi apana ngo mu Burundi ibyo TV online no tubona bande TV online ukuyemo Akeza ugakuramo Tiyo zaje benza ibwaze ni abo bose baje ubunyene TV online mu Burundi ntibagitahura icarico jere Tanzania cyasanga niyo diri bose babashijeho na YouTube my god ariko tugeni twari tubizi ariko babajya ba pasteur bagenzi okay na indundi pasteur bagenzi wa indundi haro indundi.com ko indundi ya kera indundi Akeza hamwe na niyo ikirezi.com kirezi yakoramo barayisa cyane yego chandaza mu Burundi nashushe umutwe ari urumva naje ndi decide ubu rero nta muntu ushaka gukorera c'est tout alors ndaje nyene napayutse nyene uvuga ati nshaka kwikorera ibyo wanje niyo esprit nazananye ndashiki Burundi shitse mama ndabije mama shaka kuri ibyo wanje maratwenga kuri ibyo vyitangaza makuru zo bishobora notez bien sinatangura YouTube direct ko byari bigoye cyane vraiment byari biri compliqué na indundi niyo mpamvu icyo gihe abartiste benshi bafata indirimbo bakazikora kuri indundi bashire kuri indundi.com wagenda ari kuri indundi ukazivoma burya pasteur bagenzi kwere abastare benshi arabariye kinoti icyo gihe bafata indirimbo umuntu aje gutanga emission niwe yatanga amahera umva apana amahera wazana indirimbo ukazishira kuri indundi ko indundi niyo yakurikirana cyane ndibuka basatbi bose ari indirimbo zabo nyinshi ziri kuri indundi indirimbo yose uyumvise kuri dutumvise mu indundi.com wawuja ati indirimbo wapi urumva rero indundi.com zose niho bazitwara bagasira urumva wewe pasteur bagenzi yari system cyane ya YouTube kubera urumva ari hanze yarazi yaramaze kubibona aho isigeze ugi Burundi sinzi ngo office ibintu byose bidushikira trop tard rero ico gihe
naciye fata umujama yitwa The Hot Bunga nyene ariko we yari Saudiya wari bamaze kugaruka aho rero nari muri Tanzania kandi umujama yitwa The Hot we yari Arabie Saoudite n'umwe The Hot turavugana n'umugenzi nyene turavugana ndamubwira ivyo by'itangazamakuru ambwira ati "Yo Isaac kumbura bizi nanje ndashobora kubishobora." Okay turafatana hari undi mukobwa yitwa Amisa uyu mudadaba mu Kanyosha we yari Burundi umva jera Tanzania Amisa ari Burundi cyo turashiraho ikintu cyitwa Jicho Kali Jicho Kali urumva twari slogan twari dufise abantu bazi historique bashobora kuba babizi twari dufise ikinembo ijisho twafashe ijisho turadesigninga neza ijisho ry'umukobwa turadesigninga neza niyo yari logo yacu iryo jisho rero twarondera isaku twari abanyarusaku by the way ariko bigiswahili twakora nka Shilawadu ya Tanzania iyo musi mvuye mu Burundi mvuye Tanzania cyashikira Burundi nari mfise aka registraire aka recorder udu twa maradi aka recorder nakuye muri Tanzania aka recorder niko kamfashe niyo twarafata amajwi tukirikodinga nkagenda nkazimonta rote bien naranize kumonta amajwi neza kuri RFM niyo navyigiye gafata rero tujya nka tumonta nkajafata kaja ka audio kikiganiro nkajya partage mu ma group ya WhatsApp kaga circle do group to cyo gihe na manuze yarahari nta bya YouTube byari ni bari banabizi nta urumva ntibari bazi ko urumva rero dushingira radio yitwa Classic FM iyo radio yitwa Classic FM tujya turundi mu boss arawe yemeye kudusponsor link atavuga ati nje ndabafasha utu déplacement umva neza aho nta YouTube iraza twari utu audio majari radio dumva twakora ka radio online kuntu bazi kujya kuntu umustar agenda ka recordinga audio muri studio hama akaca partage cyagashira kuri YouTube rero niko twagira nagenda nka recordinga amajwi bakunzi ba Classic FM karibu maringiti na mu Giswahili ukuntu nkavuga tujambo twinshi bana uno musi rero turafise top 5 zindirimbo ariko turafise rusaku dufise reka tubwire mugezi wacu Buba atubwire ingene byagenze ujya Buba nagashajako bana twagiye kwa DJ Pro kuno mumwumvirize ugasanga rero twari dufise ingeso twagera tugafata umu artiste magic atabyazi aro twagarutse mu Burundi twese ujya Buba yari yabanze kuva Arabie Saoudite je navuye Tanzania ujya Misari ngaha ujya mukugera twamukoresha nka pio yacu yaragenda nyine nk'umustar akamudraga kuburwa mufata amajwi akashatse twari dufite amabanga y'abasani ubu nta sakuzi kibaho twari dugufite amabanga y'abasani nitwe twamenye yuko DJ Pro yateye inda arongo gari yateye inda mu Kanyosha turagenda kuri umukobwa turamuvugisha nitwe twari tuzi yuko urana nuzenya Satbina Bell Nice Satbi yaragize mariage n'umukobwa wa mbere Satbi yagize mariage ya mbere hapana Bell Nice bari umukobwa wa mbere bari bakundanye kandi yarazwi wabo baragize na mariage yaragize indoa nyine ntowe ibyo birahera kera cyane Satbi wa kera urumva kera cyane bajojo paparazi umenga niho nabo bari bagitanguye urumva kera cyane rero ico gihe ndibuka umusaza Isaac reka nitandiko makuru je ndumukambwe je ujya abone manda bingere bijogonyora nkabana baza kukwereka identity yawe swadaye bas nyuma yaho rero candamba cyo turajya rero muri yo monde tutangura tugiye mu conference de presse moi muri vugisha chama TV online yo mu murahiri tugiye mu conference de presse mignonne batwita ngo turamesha makuru bo kuri WhatsApp niko batwita ngo bamesha makuru kuri WhatsApp baraje ico gihe ndibuka mipro nawe nyine yarakiza bande wari mukuru wa mipro pro mipro nibo bari bakiza nibo bagitangura bande gusa twarahurira mu tu evenement nk'utwo gusa mipro bari bahabwa agaciro kuko bari ku radio bande ba DJ Rafa bande bo bari bakaza ico gihe ndibuka umunsi rero batangiye kuduha Valère no munsi haba ijyadundana Buja FM na Buja FM yabere kuri F harabaye akavuyo baraterana ibidaje tugice twakoze kuri audio yacu nyene turgiye turavugisha kumbe hari abantu zenya hari aba dancer batahembwa amafaranga hari ibintu yo mbega isako nizikibaho mugenda muri show uri ko wibuka ibya kera ubunye zo wumva wo byushaka gushasha urumva rero
ndibuka ico gihe vuma twarakoze muri system kandi kuva kijya gihe Dudambu jafime niho jewe Natacha niho Natacha twamenyani kuko Natacha twaramuvuze kuva ingene yambaye turavuga ibirato aho yabiguriye turavugisha ababiguze aho yabiguriye n'amafaranga yabahaye ibintu byinshi donc ikintu cyose mwari mufite commentaire twari dufite kandi twari dufite preuve twari twaduka mwebwe urumva mwari abantu mwari mukabwi Black G Black G cyo yaravumye babiri muri tuzenga twaragiye kumusanga hariya dusanga ari kumwe n'inkumi mu buyenzi iyo nkumi barahebana acara kwiga burya nuzenya Black G ari master bafite abana benshi Black G ari master twaracukumbuye abana ba Black G baraga wanoze wa Seki encore Black G oya siwe nakwa kujya mu ex wa Seki encore kajya yo ndago kujya mu hoga haririmba muri ntoze muri wande Miss Erika yagize nta mwana bafitanye na Black G ahubwo bavuga Salji Salji uvuga Salji Black G rumva ebana ico kivuma twarahitinze aho rero baduje batangura kuduha valeur abandi bamesha makuru batangura kuduha agaciro bakaduhere muri darasa mu Rumonge turibuka twinjiye jewe ze hot twinjira twambaye maninja twinjiye wacu tubona twinjiye gusa abanyarusa kubarinjiye ibaze twari tuodio gusa twa WhatsApp ntibari banatuzi utuodio gusa twaradukora neza urumva wumvise akaudio kaje waratwenga ugapfa uko twari turimo comedy nyinshi ibintu byinshi usanguze byinshi basi nyuma yaho rero hari umujama witwa Kukei rero Kukei wa Bujahiti ego nawe totojo twaramucako akatwumva akaryohego ama studio bugaye ugasanga hariho nka matata hari mu studio ya muziki ugasanga hariho studio ya muziki iraho bashwanye bagwanye sizi twarigeze no kuruhura urusaku sha ikijama kirica kazi minyoni ikijama kirica kazi narigeze kuronka isaku narigeze kuronka inkuru ya religion agakuru gashushi agakuru twagashira hanze ndibuka iyo munsi rero ayibana muzenya nani religion arabimenya ko twabimenye aramenya ko twabimenye acaraza avuga ati yo araza aradutakambira aradusaba imbabazi izakere kuri nimubwire icyo mvuze uyo munsi narababaye sha aradutakambira aradusaba imbabazi izakere mudusarishiritse yo avuga sha niyo munsi nakene oya religion ndakubwira akantu kari kawa reka namwe ngo ntazo bivuga vrema ni inkuru n'ubu ndayivutse religion hariyo cyajugomye uko yari inkuru kandi yariyo nayo ndafite ivyemezo byose turavuga ati basi umva religion yari kijya gihe religion na Bface bari muri rya lebo ya Tribeca baba mu nzu imwe rero muri iyo nzu harabera amarorego sha Bface azarankunda turiko turumviye bijana ni bon Bface vraiment Bface ni mva nkunda na religion araba star maje bankunda kubera naba bikema baga menshi vraiment kandi ni vyiza rimwe na rimwe kuba kabati uvuze ati uvuge byose wo bamara wamara abastari nibo bantu bambira afite utunyanga twinshi ariko vraiment rimwe na rimwe urabatahura ukavuga ati no ibi kamemereka kadabyika wowe nk'umwana w'umuntu nawe reka dabika ariko barazi yuko je nshatse kuba pasagura no bamara subikore oya reka basi nyuma yaho rero aciva mvya Kukei ko tuje twaramushikina twamutwenza tukamuryohera acaraza nimbo numengo ahubwo niwe wamengo warakoze mu Bujahiti Kukei rero niho aciyama magara batiza kuraza ndagutena inkuru mwana wa mama igiswahili mu Burundi naho uzoshika twabikora mu giswahili mu giswahili na muzoshika yego cyangwa aha tukore mu Kirundi ndakora ingene tubikora Kukei nzomushimira vuba kuri ico kintu Imana imuhezagira acaraza arampamagara ati dukorere ndakwereke biye bigana nyene ukora ariko tubikorera mu buryo bwa video niho mivumburo yatanguriye boya jende matanga mivumburo barandri promoter bataraza oya bajya wapi bajya balandri no landri ntabizi oya mugabo landri promoter vraiment aravyibuka ari mu wewe yaciyaza muri waka
inyuma yacu cyane turiko turakora gusa ndiko ceza nawe nyine umuvuduko mwinshi abishira amaye bacumva ari abantu bashaka gukora nyine urumva kandi cyo gendibuka twijere rero bya video cyo giye ko twarashushe imboga bikaryoha basi bya YouTube rero niho navyinjiyemo uko navyinjiye ndaciye kuri YouTube kwa kuke turahakora narakoze hafi imyaka naho nyine 2 cyane se nakoze narahatevye vraiment kwa kuke naho nyine ndakoze imyaka 2 bo nyuma yaho acandugura agaceno kanje kitwa Afand News TV Afande News TV Auka Afande rero je musaje je nitwa Afande abona amatazirano yanje hatsko bigeze kuri ntazira we abanyeshuri je nitwa Afande Afande rero nakazina je ko mwishamba ko jewe je nara twara turabana bakuriye mu ishamba cyaza kuvuga mu kibira mama wanje yaragwanya ari ngwanya muri Sendefted ari ngwanyi yararashe uzoza guha amateka mama wanje yararashe ariko nyuma yaho turava mu kibira turaza rero banyita Afande rero abakoloneli benshi abantu benshi bambuje Afande saba fresh basi akantu nkako basi nyuma yaho Afande ndayuguruye cyanda mumega kwazina wapi kogora abantu cyanda gahinyanya shashira Isaac TV ako kazina rero ko twapfira kuke ako gusa kandi nivyo Bujahiti niko twapfuye gusa nagira numvise ngene warangije muri Bujahiti muri Bujahiti niko bivye gusa byagenze Isaac TV niko twafu ati we Isaac nije natumye rimenyekana rero fuma iyo TV jya ugitira indi zina apana Isaac karabaye none ibararaguye none gukeye ko nuzenya ko baozi bari bafite amakino yabo yitwa Ozi Cheno ujya Siren Vibes naho nyine yatangiye yitwa Ozi yego Ozi rakoze banuzenya ba Benishu bari bafite amakino yabo yitwa Benishu none je gusa kubera gusa ndakise Isaac karabaye ikibazo basi ndimutahuza wapera kuvyuba bakambwira ati oya vraiment izagura ndushwana kandi bijarumvikana kamera kuko nari ntanguye gushiramo ingufu ku kaceno kanje birumvikana byarumvikana kuko sinigabura ndabishobora basi acharambwira ati umva ndagupropose rero tora kuguma muri Isaac TV cyangwa ngume kuri Bujahiti kamera bazisha vraiment reka hasi mfe kuguma ngume kuri Isaac TV basi kuri Isaac TV mandasha ndayitangura gusa yaranduyishije mwitangura kurumva bijya bya amanu zenya amakuru kuyaronka bo ntivyangora niyo mpamvu reka nabwira ikintu ko bamaze kumenyerana nabo reka nabwira ikintu sha minyona hari abartiste je nshimira cyane ni watumye Isaac TV mubona no munsi come on Isaac TV yego abantu batumye Isaac TV imenyekana ku gwego rudasanzwe na bartiste bane bartiste bane nzobashimira kandi ntibabizi ko bari badugije Isaac TV ariko nzobashimira naho nzoja vraiment naho bazonkorera amafuta ameze gute nzobihanganira kwe umu artiste wa mbere ni Monna Walda Monna Walda yampaye ikiganiro mfise ababone menga majana 5 subscribers karatara kimwe yitayeho mu rundi kazi arambye ikiganiro ndibuka ico gihe namusanze mu ngagara niyo namusanze ku kakamera natijije naranamucereje twapanze ko dukora ikiganiro saa 5 menga mu gatondo ndamushikira saa 10 ngira amahigwe maskira ntiyiramanse ntiyashavuye urabona ikiganiro twakoreye na Monna caradugije Isaac TV amvuga ati n'ubu Monna aho n'ubutumwa bumushikire vraiment Monna ndamushimira cyane yaramfashije zaye kugera hashitse kandi n'abantu babimenye umuntu wa kabiri nzoshimira ni Bface Bface yampaye ikiganiro ico gihe bari bavumye yaraheje gusora indirimbo ya indirimbo bari baze gusohora Bface yaramaye emission atana kimwe yitaye Bface nagize kumukoresha ikiganiro kigoye atari umustar yo kimwe like ikiganiro cyo kugenda kumukoresha mu mabarabara nkamuzungurusha ibaze mu star nka Bface ukamwirirwa n'umusi ndiko ndamuzungurukanya mu masite hariya dukora ama emission yati nta kibazo dukore Isaac ni waheza turataka umuduga wiwe bitoro ciwe injya niwe yansigurira injya Bface tukajya bro kino Bface je ndamukunda
n'umutima wanje wose vraiment oh n'aba artiste nzokwa amashimira mu buzima bwanje bwose umu artiste wa gatatu Natacha nawe yampaye ikiganiro mfise aba subscribers hafi minga amajana 5 nawe nyene kuco gihe narundira cyane aba star kugira bandugirize chene ariko ari nabo narundira bakanga nuno abavuga ariko seka sinda bavuga hari artiste narundi barangimbako iyo televiziyo he anizaki ndabwiye ko ari kuri Isaac TV oya je narinzi ko ari Bujahid ego Bujahid niwe yarivumye kuri Isaac TV ndiyo ndaba oya ico gihe rero Natacha vraiment God bless you Natacha kuko uri mu bantu bantemigisha cyane yo mu artiste wa gatatu undi mu artiste wa kane yatumye Isaac TV duga cyane ndibuka Alvin Alvin Smith Buja Alvin Smith nibaze ngo aduza amaceno gusa ya maceno yanyu Alvin kwazo ubu ashobora kuba warashobora munamuha amafaranga Alvin yarandugije Isaac oya Alvin tout simplement ndamwemera kandi kuva kera Alvin ariko arasaza Alvin kera yarashubushe afashe originale aba artiste nibo batumye Isaac no munsi nukuri je nzobashimira undi mu artiste ya Mike Gani ariko nari namaze kuyibona nari namaze kwironka bari bamaze kumenyera ko Isaac TV yari Fizo Bface nawe nyina rama ikiganiro cyiza cyane ndamusaze muhira aramira ati Isaac we sinori kukwima ikiganiro turakora emission ico gihe yarampaye n'abakiri kudabakoresha bari bakiri muri Bantu Boy ndabakoresha bakiriku Double J bande vraiment n'aba artiste tu mu majambo make aba artiste bari batumye Isaac TV duga cyane yego ariko abo bane nibo bagaburiye Isaac TV bisanzwe ntibi ba demo umuntu ariko arumviza Isaac tugiye tubona hagiye ashaka abakozi batandukanye ariko ushaka kukubaza ngaho nyene Isaac ofite iyo turakora ibiganiro anjewe nka minyone ngaho muri kaza donc bavuze ikintu cyo gukora ibiganiro donc ugasanga umuririmbyi uramurondeye arakuvyimbye pe akavyimba mu Kirundi none wowe uko bimazemwo igihe kinini ukabona ingene bimeze donc fonctionnement ya YouTube canke ya macano en ligne wewe kubgawe nikiye kibanza umu artiste yarakwiye guha umu journaliste canke umu journaliste nikiye kibanza yarakwiye guha umu artiste kugira ngo donc umuntu wese basiyitore uko ndazi kubizi ushobora nko umuntu yaguha ikiganiro atwa wari ugikeneye kandi urabona ko bimushimira no munsi ego kandi umunsi mugice mu marira ego niyo mpamvu ubona ndiko ndabashimira Monna Bface na Alvin hamwe na Natacha impamvu ndabashimiye cyane abantu urumva ko ari cyo bamufashije rero aba artiste barafite uruhara runini cyane mu kuduza amachannel cyane ama TV online barafite uruhara cyane ariko kandi natwe turafite uruhara reka tubwire impamvu aba artiste benshi batashimira na gato aba artiste benshi batakunze cyangwa se aho isigeze batari barakunda vy'ama TV online nuko ama TV online cyangwa se sikuvyimba komtere nuko gusa isi ayigeze igende hindagurika isi ayitugeze siyo isi yarigeze uwo aba artiste bubu bariko barafata inoti kandi bariko kandi barazi ama platform atuma bamenyekana ni menshi na tuca kuri TV yawe TV yoyo nyine ashobora gutuma amenyekana ariko birantangaza tu sana umu artiste ashobora kwimikiganira umesha makuru cece kuri YouTube kuko izi YouTube zirabagaburira nabo nyene zirabadugiriza amachannel kuko nka Isaac TV ifise ababone 157 wowe ukamwima ikiganiro Isaac TV ukayima ikiganiro mu gihe kuri Isaac TV wokuraho n'ababone bashika kuri 50 canke abanga bakaza kandi hajya abantu bibaza ko bazwi n'abantu bose se niyo rere bagiye niyo ngorane ariko for real si bose urumva hari abatakuzi ariko biratangaje tu menga biranatangaje kuva mu artiste yima ikiganiro TV online birantangaje ko nimba na Son Excellence yo tanga ikiganiro kuri TV online wewe urinde utogitanga rero minyone umuntu wese azokuvyimba umu artiste mureke agenda kuko nanje baramvyimvye ko vraiment je nafise artiste batatu ndabafitiye ishavu mane umuzi zo bamena zo barigera bakorera kuri TV yawe uko bamaze kugira izina ngo baze bahindukira bavuga ati ubu ntiwo bakoresha nabonye neve nabonye batatu kandi n'aba star nzobavuga ntihagera mane sinijuru sindabanka gira siniteza abafana babo ariko bumve yuko atarakime
bamariye basi kandi ntaco bakumariye kandi ni kwa kandi nari nkeneye ubufasha bwabo ntaco bamfashije urashobora kwibaza umuntu keneye ubufasha kandi urako yobuguha ariko ntabuguhe okay kaze mutacitse intege shayiza oya gucika intege byo ntibibirimo en fait iyo ndiko ndumviza Intahe abandi nanje birafasha ngo sinze cike babandi bazobye nk'abakobwa bo uri sawa ubu TV online z'abakobwa zirahabwa agaciro cyane cyabandi bakatiye nanje okay Isaac Class kimaze gukura twage tubona haca abantu batandukanye muri Isaac TV yego benshi kandi hariho abasohoka bafitanye ama beef bon dyumo bavyita beef sinzi ko byara ama beef kontere bakuvuga nabi abandi no musi hari abariko baragera kure mu bahaciye ni yahe ngorane yahaba kudahuza kuko je la fois passée bon ngenda ndaguha karorero dozi niyo twakoranye ikiganiro hari umuntu wari yagiye ambwiye ati ujye uzuramubona ujye yaragoye ozi ndamubaza mu kiganiro ko abantu bose bavangura goye niki ashambwa ati nivyo koko je ndagoye ko kudashobora gukorera kuri ritme yanje nibikunda yene ushobora kubona ko ngoye nanje ritme yanje ni nini cyane nanje vraiment yuzanye ubwo reka jewe nawe turi muri generation imwe mu bya TV online niyo mpamvu ubona umenga speed zacu zirasa yego donc byagenda gutogira ngo hari abava muri Isaac bakwidogera avuga ati ivyo ntibizobura ntibizohera n'Imana yaturemye turayihakana ico nagira mvuge amajambo make kuri ico uvuze Isaac TV kwanza cyambere imaze kubaho imaze kuvuka imaze gutera imbere gato naciye mbona ko ingufu zanje ndi umwe bidakunda cyane ndira umuntu witwa Juma Jux aramfasha Juma Jux n'ubu turacyari kumwe ariko akora no mu radio urumva ntihakiri muri bya TV ariko arakina mushira mu radio n'indi level kandi ahembwa agashara keza cyane kuruta ko muri Isaac TV ivyo byose nabikoze kugira bagende barisununura batera imbere cyane birushirize cyazana Kim Junior none nari mu radio ubu nibo technicien babiri bari mu radio ibaze bari muri Isaac TV bari mu radio n'ubundi bari korakora bari korakora no nuzenya Chanzana Santa Delicia bazirimwe baca baraza none nyine bashitse turakora Chanzana Starboy Starboy ni yatanguye umenga ba Santa bamusanze Starboy caraza turakora so ingere bavuyemwo bamwe kuko urumva nka Santa ubu ifise muco media kandi ni kinyamakuru kiza sana kandi gikora neza gikora professional sana kandi kizwi na sense nuzenya Starboy acagenda arakora Starboy vyategereza ko urumva n'umujene yarakiri muto yarakeneye gushuha yarakeneye kujya ku mivuduko imwe natwe urumva wowe naramutahuye rero kuba bige tujya tuntu twagiye turavugwa utujambo pa igara ifata nka challenge ituma baduga kandi biri simple mwese arase strategy yiwe ituma asoka ahantu akaca avugwa cyane Harmonize kwa Diamond biri simple Kirikuna Double J kwa Fizo simple ivyo rero ni ibintu bitugeza kuhaba ku muntu wese avuga ati je nshaka ko kwanza abantu bamenye ico nabaye oya hari gihe umuntu abari karabaraba akavuga ati ni kwa Isaac ameze nejo mugahuru akavuga ati reka wojya ni umuntu rero azi yuko umeze nabi naho ujya ngaho kamwiyumvisha ngo umeze neza ntiyo gutahura naho orira naho bazi jewe ndimwiranda reka shabwo n'uburyarya bwanyu numva rero abantu turagoye cy'abarundi jewe narabona yuko nakoze ivyo nari nkwiye gukora gwaruka nararureze rurakuze ruragiye kwirondeza Imana bahezagiye nimihezege ndibuka Starboy wowe naramubwiye ati kubera Starboy yavuyeho nabi naramushavuye vraiment sana niko havuye nari babiri na Delicia kwa Delicia wapi Delicia wapi bro Delicia wanashima ntiyavuye no muri Isaac TV ngo wapi Delicia tu yarahagaritse yifate amaze kwikundanira na DJB sinzi ibintu byaciye bihaba niba DJB yarambugije sinzi uko tu kawaida ntiyavuze nabi mu rundi kazi ntiyagize iki nubu dede oya nakana ko muhira tubona yaciye ukorera ku indi TV kuri Magic Channel aje vuba bo ariko yari yarabihagaritse kandi nivyiza no mwashakashagara kuri Isaac TV arafise uburenganzira marakuze arafise uburenganzira bwo kuja hashatse nk'uko yari kuzuza muri Kazwar cyangwa kaja he simple sana rero ivyo vraiment nta mwanya nabitayeko Starboy vyakubabaje gute byarambabaje bwa mbere kubera yagiye aravuga koko ibintu byinshi ariko munyuma naramutahuye ariko mwambwiye ati no kujya kunwa nchafuje ilifuza bize kuri social media unyeze bitakweza umuntu
vraiment yarabikoze mu Rundi aranyeza cyanamuha imezagiro yanje yose ko vraiment yaragiye n'imivumo sinigenda kubesha agiye ndamuvumo nagutayiko mwanya nagutayiko amafaranga nagutayiko nguvu nagutayiko ibintu ucu ndihuko ariko mu nyuma yavuga ati vraiment ndabona ko nadekoye acharaza arasaba pardon birahera vraiment mu Rundi wameze neza Starboy urabona ko TV igeze kuri kwa subscribe 50 na fresh sana kabisa kiraduga kandi peace n'ubugene ubona yinye njenga anytime agwa maza ku radio turamukanya nini habaye n'akaherere ku radio aravuga ati none ibiki radio yabaye iki ko umva ubu n'umu supervisor wanje mwiza cyane ya Imana ishimwe da nuko okay urakoze hama Isaac Mengoye harageze igihe imera nk'ikwama gatoya tukiboneye ama content Isaac TV nivyohera bijya bijya nivyohera reka ndakuciremo Isaac TV nukuri abafana bayo baratangaje cyane niyo Isaac TV cyakunda ihe bijya TV cyo no fuma abantu bose urazi impamvu kuri iyo televiziyo abantu bayo barankunda turikundani umva nabantu banje ndabantu umuntu wabo rero baranyeretse yuko Isaac we nawe uzojahe naho uzomara umwaka niyo wagaruka tuzokwakira rero kurya ubwa mbere jewe Isaac TV nabareze abantu banje ikirumba nimwe cyose babakize baramya ati Isaac ari mu bihe bigoye mumureke kwanza cyangwa tumurondere tumufashe tumugarukane je nibwo barigeze no kumufasha ari umusiringeze kukwama ari bimvigeze kunkwamisha ati none Isaac ntagira ikibazo ntanatsitare kabisa urumva icyo ni cyambe ariko igituma icyatumye Isaac TV hora yari muri bya projet ya radio nariko ndi concentrate mu bya radio biranwa n'umutwe radio yaje gute donc niyo ni story zokora patito twavuze byinshi oh my god radio ngene yaje basi mu majambo make kugira ngo umuntu yumve basurugeze ugezeko kubera ko hari igihe umuntu ababona Isaac wo muri PJ Classic mbega PJ Classic yaje gute basi mu majambo make kugira ngo oya PJ Classic FM kuko nakubwiye twari dufise radio ko kuri WhatsApp kitwa Classic FM rero kuri twavuzwe ibintu byinshi kuri PJ Classic PJ havugwa ibiki no yabaravuze ngo nosi yiwiwe ngo barabanje ngo barayihagarika ngo banyeneyo ibintu nyene nk'ivyo wosho vyibuka nabi oya oya n'urugwe Imana mbwira amakuru egara amakuru mfise basi bazi ko bavuze ko PJ Classic tari yiwa mu majambo ni wawe canke urafise kungene PJ Classic FM ni gwanje yego okay yatanguye gute zagenze gute basi mu majambo make kugira ngo turangize okay mu majambo make cyane ingene imeze iradi ingene yaje ide iradi ni je nayitanguje ariko je ndizera neza yuko atamuntu numwe yiteze imbere wenye normalement jewe ya PG ya ni Peter undi ni Generous n'abantu babiri Classic ni Isaac ariko ya PG ni Pierre sorry si Peter ni Pierre na Generous abana bavyeyi abana babo rero umwe yitwa Kennedy Samuel hamwe na Sosi uko ari batatu nibo nabo nyine barabafana kuri YouTube bamwe ati Isaac seriously wewe uri umuntu udasanzwe turashaka gukora ikintu cyo turazana ama action turazana action yuzuye action turashira hamwe turakora iradi c'est tout ariko nije nayitanguje nafasha amafaranga yiwanje ya YouTube ndagenda ndagura ama microphone ndashira kuri YouTube ndagira iki basi amace turakora hari abantu baba babona uri kuri TV akavuga ati ama views ni menshi azoronka amahera ngana gutya mugabo baba bariko barakubona kuri PJ Classic abantu batazi ngene no musi radio ikora eske gukorera ku radio no gukorera kuri YouTube ni ahantu harakarusho gusumba handi kore YouTube harakarusho kuri YouTube ko yaronka amadolari iradikaranga marundi urumva basishije kuvuga iradiyo iragoye niyo mpamvu ruzi yamunaniye niyo mpamvu gasore iradiyo yaramunaniye gasore aciye muri PJ yarakoze yaramunaniye niyo mpamvu nuzenya niyo mpamvu kigingi iradiyo yaramunaniye niyo mpamvu mutima lokomedi radio yaramunaniye mutima arace kuri radio yo mu Kigobe yaramunaniye Shatse kuvuga iki iradiyo irakeneye umwanya mwinshi iradiyo irakeneye kwikoncentra cyane iradiyo atari ba edition uraje PJ ni gwanje ariko nta kiganiro na kimwe mfise mu iradiyo kiganiro cy'igiswahili cyitwa penzi langu naco nyingi ya samedi kimwe kandi kiba masabi ibibazo ndwi baze cyo bibaza Isaac kumenga kira urukunda ama radio cyane ahubwo tori tuzi ko kubira yuko ufise radio zo kugira ibiganiro byose mu radio
ariko wa iragoye vraiment iri compliqué niyo mpamvu nimuzeze muri nibazuze barafata minene ibintu vy'iradio biri compliqué cyane kandi radio nikora nka TV online iri compliqué iri un peu compliqué donc avantage kuri YouTube avantage cyane kuri YouTube iradio ifise avantage zayo kuko iradio uri mu radio nta na hamwe wimigo urashika hose kata sense ra kukingira hose ibintu vyose ukora byose bari fresh no kuja kudodora ku ma company ku ma societe kuki barakumviriza fast kurutuje kubabwira ngo uri Isaac TV none tugire gute tugire niko ukurikirana n'abanyaburaya benshi ariko radio urumva ni local abantu benshi barakumviriza haya nino kandi ndashima vraiment radio PJ Classic FM rugerigeze ko ni radio isigaye yumvirizwa cyane iri ma radio yumvirizwa cyane mu Burundi gusa yatangiye yari ya mbere cyane muri sport ariko muri sport twarasubiye inyuma hari byatumye dusubira inyuma muri sport gato ariko tugiye kandi gusubira kandi mu muvuduko mwiza ko PJ Classic FM twariyemeje byanka vyakunditeza kuzuba ariyo radio ya mbere yumvirizwa cyane n'ugwaruka gwinshi go ahead boss kandi turashima Imana nk'ubu muri entertainment muri music PJ Classic FM ni ya mbere peut-être kurikirwa na Buja FM no natanga na top 3 y'amaradio yumvirizwa cyane muri entertainment ni PJ ni Buja FM ni nazindi Isaac niwe wafise entertainment Burundi wavuye kuresha cyane wumvise urugendo naho ngeze twakureke nirire vraiment je nitwa nababwira umuntu wese ahantu hose uri we kuhaje tu fashe inkoko nkayihekenya nkayitabagura muje murambwira ati hey Kenya mwana wararusha turajya sha Okay, Isaac turangiza. Je nkunda kuvuga. Turangize vraiment baje byinshi. Ariko navuze byinshi we. Ega ubundi umumenyesha makuru ku wundi nawe uravyumva. Nta kuntu bya gucika. Turangiza. Iyo umuntu ageze ngaho ugeze abaciye mu buzima bwinshi ari isoma bayasigaranye mu buzima. Wowe umuntu ariko aragukurikira maybe akiri karatangura. Ari abariko batangura TV online. Hari abariko barimvira gushinga radio. We ni hesomo osigira umuntu ukavuga ati kikintu no kigendera ko tiva avancer zotera imbere iradio mera huye radio iradiragora ariko nta kidashoboka kuko naje sinazi ko ndobishika iradiragora ariko iradio irashoboka ariko iragora kuko iradio uruhushaho nyene ni birefu iradio investissement y'iradio minyoni iradio ingiri me system y'iradio basi ndabwira abantu bafise na idea kuzo kugura amaradio iradio imyaka 4 ubu uri kure investisa atanu faranga uri kure injiza iradio niko imeze u investisa imyaka 4 ataru faranga uri kuragarutsa gwatari urunga nyine zo faranga to gura igitoro iki ariko iradio yunguka oya guhemba iyo rindi bije ni investissement mu zindi iradio guhemba bakoze ni investissement mu zindi kuko urashobora guhemba bakoze amafaranga ari kure amafaranga winjiza rich radio chokoza kiragoye gato peut-être ufise abandi bantu bagufasha ni sawa uje kuba kunarosa abandi bantu bafasha ni sawa je ufise amafaranga yiwanye ndashiramwe ubundi akashiramo n'abakisore turabakeneye nakazo arishaka gukubita imitaye muri PJ bazi tufise ibintu bijanditse neza ama contract ari clair ingene tusangire inyungu ingene tusangira amafaranga ingene tuyinjiza ingene tuyagabu cyose biri clair mwese biva afise yemera afise urufiti naza rukubitemwe tuguruke ko PJ Classic FM ifise migambi iteye ubwoba cyane mpaka 2025 uyihoresha batazakuroga Imana je ndarogwa nawe urakaze jewe nibara nukuri sinje gahunda kubeshi nibaroge je dizera Imana yo gusa yo yareka simvuga ko nibankorere oya gusa ntabwo Chemize neza karagaciyemo ariko icitegerezo kuvya TV online da TV online ndasaba kwihangana irasaba gukora irasaba effort ibyo bisaba umwete katugushimire ikintu cyose ukora ukisaba umwete je mbavuga ni ikintu cyose mu buzima bwari bwo bwose bisaba umwete no kwihangana baneko ndakivuga nk'umusaza amaze guca mu bintu byinshi gari abantu bakoze kuri TV bakoze kuri radio batakoze no mu bundi buzima ushaka waradandaje ibiraya ushaka waradandaje kwa nuko urakoze cyane minyoni navuze byinshi urugendo rwari rurerure kabisa hari indirimbo ivuga uko intango ni yari yoroshe
yo gendo rwabaye rurerure twaciye muri byinshi ariko imana yabanye natwe cyo nshimirirana yo basi chandira chandira emotionel cyane ndimusi ibintu nagenda cyamuvemba cyo binkomeretsa Imana yarakoze kukurinda ya tugushimire cyane rero ego sha ndashimye namwe prochaine fois uzotwitaho kandi n'umutima mwiza ego sha ego Kazwara TV nziza kandi umuntu atashaka kuja muri Kazwara yo bagwaye merci bien big up sana turabashimiye cyane abatwumvirije tuzosubira mu kiganiro gikurikira ciao ciao bye bye Kazwa TV. We want the world's the solution of all dreams.